rero nababwiye ni imyaka amajana aya ndiko negura programme y'imyaka amajana 5 ariko iyo programme kugira ngo izompire nuko mwebwe mumfasha nuko nabandi bose badufasha aha murabona muri Afrika ndakunda gutembera mu bihugu byinshi none ngo nuko ndikinyabare ndatembera hanyuma rero aho ntembera nkaraba turacari yojewe yo nuri indege mvuye mu Burundi nkagenda iyo ngeze mbona hari ibintu vyagutse ibidome vyinshi mugabo nagaruka mu Burundi nkorokeye ajya ku kibuga cy'indege nsanga turi muri murono umuzingi zero bawitanga iki ubusa ko rero tubibona abantu bagenda hanze bakabibona mwese mugenda hanze mukabibona hindura igihugu nacyo kigira ibidome vyinshi ubwaruka ruhindure ibintu hari ibidome vyinshi mva ngaha simbira ngaho muri Kenya uce ugenda ahantu wicarire ugatebe hajya ku kibuga cy'indege utaranahava ubona indege zinyaranira hejuru zirondera ahantu yo penyera ngo igwe hasi mbwa twebwe ngira ni ngimwe ku munsi zibiri ku munsi mu gihe mu misegonde 5 ubona indege wa yindi zikurikirana umengo nizijya modokari ni cyerekana ko tutaratera imbere akeshi uzogende mw'ibyo bihugu uzosanga ariko bateye imbere nabino nyene abana bategetse nibo batejeje imbere ibindi bihugu twebwe turi zero murumva icyo akamara amazi rero nimuhaguruke dukore je nababwiye programme y'imyaka 500 aha ndimo ndubaka ibintu byose ngezeko ni fondation ibi byose ni fondation icyo rero ndimo ndaharanira nyine ramukangiye bishaka iyi fondation bayubake kwinzu iyo nzu niyagira ngaha hejuru abazo bayubatse bakigeza ngaha nabo baveho hace haza abuzukuru banje nabo baduze ko etage niba avaho abuzukuru banje baduze abandi baze bashasha baduze etage ingerekwa babandanye mu myaka amajana ya bazovuga ati fondation Gatabazi ngiyigenze nivyo bikenewe mbega mwabagabo nibaza ko byoroshe ngaha muri ubu Burundi ndababwira ikintu muzi kandi mubona ahandi kitaba mwaje kwiga kandi negezwa kubabwira icyo kintu no kuvuga nimba Gatabazi yubatse iyi fondation umusingi akayubaka akavuga ati fondation rero je ndayigejeja ndirenganiye umuryango wiwe ari wo muryango wanyu utuza kubomora ndeba bomora gute babomora uku gukurikira bacabaza ngwemwe mbe murabizi ngombe iki ngo ikigombe ngo ni gitoyi ngo cyangwa mbe ngo ni kinini mbarega nitwo kigabura ngo bikunde ngo reka tukigurisha tugabura amahera babariyo bagabura ayo mahera rero bagabuye nimba iki kintu cyaguzwe miliyoni baza kukigurisha 10,000 mwumvise ko bamaze guhomba 900 none bazosubira ko yagera kujyana barazi je yone nayakuye barazi kuntu nayarondeye ntabyo bazi mugayo baza buririrako bakaca baduza bogeze ku kintu gikomeye muzoze rero muraraba abana babatunzi iyo abatunzi bagiye baca babomora mbe hahomba ubwa mbere wa muntu yabitanguje naho ari mu kuzimu yahomvye kuko abana biwe bazoza baravuga ngo barimo barasabiririza ngo umugabo avyarimbwa ngo urazi ujya mwana ngo se wiwe yari umuntu akomeye nabyo murumva ngo umugabo avyarimbwa igikurikirana iki babakoze je nahora nkoresha bose baca bazinga tyo karaba yarapfuye kwe none umuze yaragiye ahora dwakazi kaba gahagaze ikigira kandi leta ibihombe yama tagisi ya urironga acahagarara none wumva tuzotera imbere gute
ubwo wumva turi hehe turimo turiyumvira iki ibyo ndamo ndabibabwira nk'ugwaruka mu gihagararira icyo kintu mu kivuge mu gisubira wewe ahi Bujumbura ho nibara baragenda ngo bagasiga isabune mu nzu akacagenda muri douche akacagenda ikindi kigira kabiri akacagenda hariya ku kabare ngweweje ngo mpango nanje somesha abanyara ngo makura ako kavinyo nanje nyuma ngo ejo sha nanje ngo azopfa nzokwereka ngo mwumva atari ibara ni muhindura ibintu basha mbe muzobihindura gute nuko mubwira abategetsi guhera kuri president mukabwira abatwara inama nshinga amateka abatwara inama nyenguza amateka bakashira mu mategeko yuko icyo kintu cyitwa kugabura bagabura ibiki ahubwo bashira hamwe bakabandanya bakora aho tuzotera imbere ije ndimo ndabibabwira kubera nabibonye abantu bo ngaho muri etazini aho abantu bo mu Bufaransa abantu ntibagabura kirazira ahubwo badugirako kirazira icyo kintu bavuga bati iki kintu cyaratanguwe reka rero tukidugireko hanyuma rero icyo kintu mukiharaniye nta kizotuma mu Burundi ubwo rumeze gutya utavaho muga tukabandanya uko nibi byose murakora zero uzokora uduge nuwagera hariya hejuru ukavamo bazana inyundo munsi pa byose hasi shwa wibaza ibintu urakoze ugeze umuriyaridi bakaca baza bakaca bagurisha ibintu byose bakabigurisha miliyoni 100 ureka nze kwigurira imodoka nziza none gaye munaje no kuri imodoka nziza muga nayo ngura kwe ngira mwayibonye ajya probox niyo ngenderamo kandi zishobora kurenza ijya kuko ndimo ndubaka fondation none ngende ntayubatse mbikunda y'imyaka nuko rero kumbura hari vyinshi twoyaga ariko nkugwaruka akuko nyene karamaze ako dufise byinshi tuvuga mugako karamaze ariko reka ndabongerera kandi kamwe mu mengo hakira aracari hakanya mu nkundi cyangwa ndimo ndabagora akandi nagomba kubongerera ko nakagakurikira burya ngo ugenda utabaza tamenye ugasaza tamenye aha muriko muratangura ikintu gikomeye cyane cyotuma Uburundi rutera imbere kantu madakaretse nkazoka babwira hanyuma ako ngo umutima wakugambire kuko katubwira ntugasigare kandi niwo mugisha twaze gutora ntumva ko ako kanaba kubwira imana kuvuga umugambi w'u Burundi bwose ntumva ko kamaze ko bakubwenge ubwo nako katubwira yego kamaze ko bakubwenge ntacu ndaza kukababwira hanyuma ko ni kamuhimu nakone ariko ndakaba hanyuma rero kubisanzwe byandike turakishu reka dukore dutera imbere tugira ivyiyumviro byo kubaka tugira ivyiyumviro byo kubaka igihugu cyacu ntacyo reka ndakabandanya we warize mbe wiga so wawe n'umunyabujumbura nuwahe mu Rumonge ariko habaye ibigazi byinshi amahera yakwigishe yava mu bigazi yava mu bigazi yava mu bikorwa by'indimiro kuko n'umurimo nibigazi rega nibyo mu ndimiro nivyo mu ndimiro mugabo nakuri nagomba ko none uyu munsi we urakora iki waramaze kuronka urafise akazi ndafise akazi nkora urafise akazi ukora kandi iyo haheze umwaka uvuze ngo urumva ngo umwaka uraheze none rero ngo papa yanyigishije njyanda mwibuke na mama uhora bakorera iki
iyo nibutse abavyeyi kuko navyo mfise nobaha ngo kugira ngo bibanezereze ku byo bakoze kugira ngo nige ngerageza kurondera akantu niburi buri basi ko muryohera papa canka dafise agakoti voilà karato neza mama nk'agatenge voilà cwarungikira agasabune cwarungikira utuntu baza kunywa n'utwo barya agafanta wagura n'udukaze nkatunganya yego bijya bintu rero nibyo nagira ndababwire ko atakamaro tubifute yego bijya bintu murungikira ibyo bintu muryosha ngura muramuryosha ngura muramuha tubifute yego uno munsi wewe waje kwiga ngaha icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane wewe so wawe yarapfuye urupfu rubi yikorera udukawa yikorera ikigazi yikorera utuntu two mu ndimi aza kurondeta ndabe ku mwana wanje nawe yo kwiga gatera imbere urize urateye imbere ati papa wewe nzokugirira neza uzandaguha intuze utuntu uryohe hajya muri rijya tongo wewe niyo ryakwigishije bijya tongo so warimwo niyo byakwigishije turi kumwe gaye yego uno musa kugira ngo ugende umwereke aterega papa je nagiye kwa bakunda kuri mba ndabona ukuntu atera umwomba tukava kwirijana aho narabonye ukuntu atera igitoke kikava ko urutoke rungana amaheru naragenda basanga ararima ibiharage najya nakubwire soku nyokuru ntibarahindura uyu munsi ivyo bakora kandi ivyo vyatubesheje n'ibyo zatwigishije no kuvuga ubu aratwara ibiharage bya biharage bimwe ino bavyita kirundo nama navyo akagenda agafata agateraje bijya bintu ubona bagira gutya bya kirundo baroreza niba barimo barateragira kubarukoreza mugabo wewe waragiriwe ubuntu uramenya yuko abantu bari makijambere uratembera handi hantu mu bindi bihugu urabona ko bari makijambere muganyo ko wawe so wawe n'uyu munsi aracari muko kwakera boreza acoreza yateye uyaconka n'aya masari y'agikora nivyo agikora umungu we yahejeje amashuri yarahejeje amashuri yaraciye n'ubwenge ahubwo yarize yaragiye no kwiga kaminuza n'ama master by'uburimyi yaravyize muguno munsi se wiwe ngo twaranga ngo mushivya agaceri mushivya agakate kandi hajya nyene ariho vyari vyuzuye ari byo bari kugenda ugategura ati jewe reka mfume ndondere jewe ko atamwanya afise nta mwanya ufise urumva urafise kandi kazi reka ndondere umuntu azi ibintu azi ukuntu barima agende antegurire rya tungo rya papa hajya uwo muhaye ikintu gikomeye kandi ubona we wihaye ikintu gikomeye uba wihaye gateka gakomeye biratangaje hariho n'abatabubakira akazu bazosanga yagumye mu nzu y'ivyatsi murumva ko bimara amaje rero kugira duhindure ibintu nuko lijya tongo rya so wawe mutama lijya tongo rya nyokuru wawe nyoko asigaye rondera umuhinga agende aritegure arime kijambere nasure kurima bijya jewe muragenda nkaraba iyo umunyagihugu arimye agatera ibiri 100 yimbura imifuko iyo ine naho nyene bayarasize mu mwavu iyo mifuko ine nayo nyene mbega yimbura gute urumva yoreje mbeko woreje uzorandura afata ibiharage biduga bigera ibindi bigera urumva bimwe yatera urumva ntibinganya n'inguvu ikimwe kigera aha kirya cya kindi cyageza ikigeza kigi cyageza ikiro kisununwe cyagiye hejuru haza kuduhanya tubiri agacaza mwinete imwe ngaha imwe akaca yimbura imifuko ine yateye ururoro murumva ko icyo gihe ubuhombe bukomeye jewe ntera ibiro 70 nkimbura imifuko 15 ntera ibiro 70 nkimbura imifuko 20 none umva utamutaye nyokuru sokuru niwe mutaye kugira ngo wagiye kwiga none wize iki umumariye iki nicyo nagomba kubabwira reka ndakanyegeze mugabo ni mwumve ko kugira ngo igihugu gitere imbere kugira ngo dushobore kugira intambuko nuko ajya amatongo ubu ntarimwa arimwa gute ni kwa kundi kwa kera akagenda gasangatanya nta mukobeko ntaki ngo arimo ararimwa murumva ko ari ibintu bibabaje ibyo ndakunda rero kubibwira abantu bakiri bato ntitugume muri iyo nzira ni duhindura ibintu bagabo je ntera muri gikijumbu rimwe bikava ku mufuko none nyokuru atera kuva nga nahariya nta nikivumva kuramwe urumva ko rero ari ibara nimba rero muri abantu mwize
nababwiye ko je ndiyemera ngo mwarize uburimyi mwize teori pratique nimugira namba n'umuragenda ukaraba yatehongukara mbeye ngo none ubikora gute kandi uri umugoronome ari usanga ibigazi mbere barabiteye ku metro 3 usanga hava ko akarukanga no mu gihe bari kuvuga ati ngiye kubihindura ngira kijambere kunuza kurutira umusanga ari bigungutse urumva ko rero duhindura ibintu bana ba mama jewe nivyo ndimo ndabihindura rega ibindi babwiye ndabihinduye ibintu nimba mubisize mu mutwe mugiye kubikora ndahinduye ibintu hanyuma hari ikindi cyo kwikengera umuntu ugasanga ariko aribaza yuko adatunze kibaza ngo nutunze mbega ubutunzi ni giki abantu bashobora kwiyumvira ngo ni bya bikaratasi duwe bita amahera sibwo butunzi ntiyazogira uwo guhenda ngo nubutunzi ibyo byose biri mu vyigwa neza ubutunzi si bijya bipapuro ngo nashize kuri banke ngo ndafise bifaranga ngo ngaha mu mufuko ukatutangura washika mu bantu mbisa sinda kugonye niwikorako ngufise ngufise amahera n'amafaranga ngufise amahera ibintu burya rya zina bavyise nimwabe mugira ngo ni vyoroshe umunsi uyu bijya byose arahera none wavyimbye kuki utiyumviriye ngo uvunjishe ya mahera muracyumviriza neza ntabwo nta kamaro gutunga ibintu bita mahera tunga amafaranga ko amafaranga ni ikintu gikomeye amafaranga ntazotuma udundadunda kugira gutya mwe nimwumviza mviza abakozi 150 ndabacamwo biteye mwiriwe n'amahoro ko muramo murakora ni sawa ehemeze uko nuko nagura gwa rumodokari rumwe hama none ndundadunda nagira mu nzira mwese bamba bafashe abapolisi hari ibanga iyo bafashe baca kumbe ni wa wundi acambona ngo tisawa murakoze cyanigira mugaba bamba bafashe kubera iyo modoka nande mbamgura umodoka gwiza amafaranga mbuza amafaranga nkuvuze ati ngende kuza kutora aho runza amahera urumva naravunjishije cyangwa ndunda y'amahera y'amafaranga ubu ndabwira abakozi tugende kwimba ahantu hari y'amahera tuyakureyo tugenda tukimba meza aya atatu tuzana amahera ayo mahera yo n'ubundi njamvunjisha singumya kwera bihavya bingora nangwe ngaye gutya uyu mutama twigeze guhurira ahantu nabwiye hari umuntu natumye ko tufatanije n'uwitwa Mubirigi hanyuma turahurira ahantu duhurira n'umuntu yitwa Rekeraho arabasigurira ndababwira ati rega Rekeraho ni mwene wacu na jendi Rekeraho kutimenya yuko ufise ibintu nta kamaro ubu mwebwe mufise ubutunzi bukomeye muje kwiga ibibonobono muje kwiga ibyo byose ndimo ndababwira ubwo n'ubutunzi bukomeye wifitiye ibyo gusa mu mutwe ubutunzi nta bindi byo vuga ngo nzoronka ngo ibintu nzenya ngo ibihera oya ibihera urabironka ukacuvunjisha ubivunjisha gute uri mu muji ugura parisera uri mu muji ubaka inzu aho ni mu muji uri mu gihugu nko kwandibona ni yestainga ahantu nkunigire ngo kugira ngo hankure byo korohe izinu zoyishika nyene kugira hankure ntugire byo korohe aharo nanje ncamviza iki amatongo mwumvise ama hectare fise nsigende nk'umwami abami nibo bagira amatongo yayo urumva rero nanje mviza none mwumva ta kintu kiriyo hegitari 150 nuno uvuga ati yose rero ushaka gushira ku isoko niyo nugurisha make noronka iyo hama n'ibindi birenze rero nimwige kumenya kuvunjisha amahera
usubira hamwe mwavuye ntimuhagaye hajya niho hantu hagukujije niho hantu hakugize uwuri niyo n'umukuru w'igihugu hajya niho hakugize uwuri muri irya tongo rya so na sokuru ni ryakugize ukuri subirayo ugenda uritegure hanyuma rero ukuritegura niko babakozi baza kugukorera igihugu kiba kiramo kiratera imbere kuko wabahaye akazi babandi y'amahero uzotanga wimbuye wamwe mugiye kugurisha uzobora murafasha igihugu gutera imbere nabundi turakoze uko tuguma muri wamu zindi murakoze rero reka tugarukirize ngaho shima ko mwashoboye kuza kwiga kandi byo mwize nkababwira nti mubifate nka nkama bizobafasha kugera ku ntambwe yindi aho yaho mugeze kugira yindi ntambuko yaho mugeze dufise byinshi rero twobigisha kuko nk'ubu urabona abahungu bamwe bavuga bati jewe ndakenye akemerera uko yakura ngaha agashira mu mifuko ubu n'ubutunzi mubona ibi n'ubutunzi kuko nimbo n'umwana muto kugira ngo ashobore kugera kuri vision yiwe cyose no kirandira ko ni kirekire ndakigisha nacyo kugira ugere kuri vision yawe ni hajya umwana bameze umwana ari maragwanira ibere atangura gukamba ati mama bava nsika antware ryabere ukagenda umwana akagenda gateba gatambuka hajya yiruka ntugire ikindi arimo arashaka abashaka ryabere nyina ntazo ritwara yavuye muri ivyo vyibere araja mu bindi byo guheka umwana uwo n'umukobwa byo kuba kutuntu twamabuye uwo n'umuhungu ivyo bihavuye umwana w'umuhungu atangura guharura uwo mu mujarura impapuro ngo n'amafaranga uwo mu bitoke nawe agakata ibitoke kuko harazi ko se waruwa amafaranga tinani nzoyakorera nzoyaronka agakora uko ni vyinshi rero kumbure ubu nanamubwiye nti igihe azozira azozinduke nimba ashaka kwiga nimba ashaka kwigisha abandi muzozinduke kugira ngo ndabayoraguriye mugende mwujuje ariko ntaco ivyo murose sibike mwumvise sinarinze nuko mwidondora harimo abantu bakomeye harimo abantu bahambaye kumbure basumije n'ivyo bishure mugaje nababwiye ikintu nize ni pratique ndayizi nkasubira nkayimenya murakoze mwezanye murakoze cyane natwe bwa mbere tubashimire twaje tuzi yuko tuje kwiga ivy'ikibonobono gusa ahubwo dusanze ubuzima bwose tubukuye hano kubwanje je naryohewe kandi azitwoha na mikro umwe ari hano ndazi ko yoryoherwa nibaza ko nabo twagendanye yibajije ko twagiye urugendo rurerure mugabo jewe ndatangaye gutangara kwanje nongere ko kuryoherwa mwatuzungurukanye je nabwiye abantu ku ruhande ati uyu muntu umuntu adasanzwe umuntu arashoboye rero mutamba tugushimira ubwa mbere kuri intambwe idasanzwe umaze gutera igitangaje gose nuko jewe ninje yari muri stock nkabona imifuka irunze ugaca tubwira yuko atari byo kurya ahubwo ari imbuto icyo kintu cyantangaje mbere cyane rero gutwenga ikindi kintu nuko numvise ngo ivyo je nabonye hano byantangaje wowe wavyise ko ari umushinge kandi ugaca uvuga ngo umushinge uri kurubaka ikintu cy'imyaka 500 icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane ni ikigwa kirekire kandi kiryoshe kumbure uwo ari we wese ari ngaha yotaha atahanye kiruta gose umwanya wiwe kiruta cyane amafaranga yoba yakoresheje kugira ngo ashike hano rero twebwe kwa twaje dukurikiye ikibonobono kumbure ndi kumwe n'aba agronome hano bafise ya teori muta bifuje kubaza ibibazo rero wodukundira bikatwishura ku bibazo twebwe hariya iyo twaje tuva mbonye iki kibonobono iki niryo rya mbere mbonye ikibonobono kingana uko naronda tubona ari duto hano rero tuca twifuza kumenya mbega nk'ikibonobono kugira ngo kingana uko iyi ni imbuto nyabaki ni ubwoko bw'imbuto yihe kugira kimere gutya byatwaye umwanya ungana gute mbega aha nk'iki kimwe turabona hajya ko mubireka bikuma ni kubera iki kuko hajya mbona umenga birumye
ego ce mbere tunabandanya twifuza kumenya vyinshi cyane kubijanye n'iki kibonobono hanyuma inyuma y'ikibonobono je ndazi ko abantu baja kuvugana tuzoca tugaruka kugira ngo tumenye na vya bindi vyose ha rero no ijambo aba agronome turi kumwe barafise ubumenyi muri teori ariko na pratique cyo gituma twaje ngaha ku ishuri wawe kugira ngo utwigishe natwe tugende du pratique iyi mpanuro uduhaye tugende tuyishire mu ngiro mu agronome wa mbere bikampere kuri bazi kibazo murakoze cyane murakoze kumpa ijambo Monsieur David jewe n'ubugira kabiri ngendeye ngaha kwa Gatabazi naraje ndi kumwe nabo muri ONSS ndaza special ku giterwa c'umwumbati hanyuma ndasubira ndaza nkurikirana ivy'igisunzu Gatabazi niyo batanyibutse nsanzwe mvuki muyinga nahoze nkorana n'umudamu bita Helena ndumukontabure muri projet yiwe twarakoreye ngaha hirya mu Cagizo dukorana na Prebu dukorana na engineer Aloyize uramubona dukurikirana ivy'impene n'ibindi hanyuma rero jewe maze kuva mu kazi ka leta nashimye nanje kubandanya ibi vyigwa by'uburimi nkuko uyu mu visionnaire wacu abivuze uyu munsi twaje special makuvyerekeye ikibonobono mbega Mutama Gatabazi watubwiye ati ikibonobono jewe ndakirima kandi gikikuje amatongo yanje ati kizana akayaga keza tahamwumva hari akayaga ati hanyuma kandi iyo ndagiteye bituma utundi dukoko tuza kurya ibiterwa bindi vyiwanje tutaza nagira ndagusabe duha umuco neza ico cari kibazo ca mbere udusigurire ingene akakayaga keza kava kuri iki kibonobono ingene udukoko tubi twataka ibindi biterwa tutaza hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri cari cyo kukubaza hajya watweretse umwavu uhinguwe uvuye muri ibi bisigarira twita ibishishwa by'ikibonobono umaze gukuramo intete wavuze ati mu minsi 15 uyu mwavu uba wabonetse ati kandi n'umwavu ufise ubutunzi budasanzwe gusumba iyindi myavu dukoresha mushobora kuduha umuco neza kugira ngo tugende turonse ubumenyi buhagije kuri iki kintu mu kurengana gato ndabikubajije kuko nanje iki kintu narinda gifise ko iciyumviro gitoya nanje ndasanzwe mfise ibiti by'ibibonobono mu matongo yiwanje urumva ko nanje sino kwigereranya nawe mugabo ndakurikirana ivyo kurima ariko nasanze umuhanga ari wewe nkuko yabivuze nta mukuru aburi umukurira ego ariko nagomba udufashe dusigure neza ubu buryo bwiza butuma ikibonobono gikigiri izindi ndimo n'uburyo kajya kavu tukaronka kuko iyo iyi project yacu turiko turayivuga hirya no hino tukavuga ikibonobono ko kivamwe ibintu byinshi hariho abantu batabitahura mbere tugitangura iyi groupement yacu bamwe bavuga ngo abo n'abasoma bariko baraduka baza kutubwira ivy'ikibonobono kuko babona cimeza mu ijambo twebwe rero nk'umuhinga wavyo twashaka udufashe gusigurira abantu twaje hano muri iki cigwa tugende twese tuvyumva kumwe urakoze cyane namwe murakoze kumbure nshobora kutagusigurira gose nkuko wavyipfuje mugabo reka duce ku mayange ubwa mbere na mbere hoho ikibonobono ati mbega kiba giterwa gute kija mu mwavu se igenda gute kugira ngo uronke ikibonobono kimeze uko ubwa mbere hoho tubanza gufata ko ari ubwoko bw'ikibonobono iki n'ikibonobono gikura kikaba kinini naha nticyakuze kiraba kinini hanyuma kandi ikibonobono ni igiti giterwa nuko abantu batashoboye kubimenya kumbura ikintu mwobona nuko iki giti giterwa kigakura mu mwanya muto kigashobora no gukwega kakayaga k'imvura kandi kigahona vuba ibindi bikitera bikaduga kuko aha mu matongo yanje ahubwo ngwana no kubirandura
aha nimone ngo biteye uku ubu tugomba turandura ibije hirya no hino tukarandura kuko biritera mbega biriko ngaho hejuru kugira ngo bimare iki aho ntacyo biramo biradufasha kubera tutararonka isoko ryaguye kuko mfise ibibonobono vyinshi ndavyaha rero ibi gituma nk'ubu ndabirekera ko ngaha ubu tuzoza tubimanura aho tuzoshakira hose urumva nk'ubu turamaze kuronka bijya n'umwambiro dushira mu wundi mwavu umwambiro dushira mu vyatsi si kuvuga ko bijya ari byo biva mu mwavu tubyita umwambiro kuko nivyo wongera muri vya vyatsi ko nk'ubu akarorero nuko nyene bigoye kubisigura gose akarorero dufate bajya abantu basasira ibitoki basasira ikawa bijya bagira ngo ni ibintu baba barimo baragira kuba ari gupfuka baba bapfutse kugira ngo izuba ryinjire ngo rihave rikamya by'amazi bari mu kuzimu muga nta kamaro ka bijya vyatsi bimaze atari cyo gusa kuko nicyo gituma nka twebwe iyo hageze mu kwezi kw'11 bijya turabikurayo byose tukadukora mu rongore kugira tuze kubihingura mu mwavu wa mwavu tukamariwo tuzogarukana mu bitoke no mu ikawa mu kwezi kwa gatandatu tuba twatanguye gusasira kugira ya mazi agumemo nta kamaro rero buryo usanze byaravungagurikiye yajya nta kamaro nta kintu kiba kirimo so mwavu kandi baca bavuga ngo ndafise akavu mu bitoke bya ujya so mwavu nta nicyo umaze no gupfuka gusa rero yo umaze gufata bya vyatsi ukabyongeramo ibyo bintu byose naberetse biba ingira kamaro wa mwavuba ingira kamaro kubitera naho ati mbega byo bimera gutyo kubera iki nababwiye ko vyonyene birifitiye umwavu hanyuma ikindi uzogenda urabajya mu ndimiro wavuze ko birima iyo kimaze umwaka kubugi ikibonobono gitangura kwera mu mezi 6 cyo gitangura kuzana izo mbuto mu kwezi kw'indwi kiba cyasatuye cyo kibandanya rero ariko uzogenda urabe hajya mu ndimiro uzosanga vya bikoko nyene bijari ya hejuru bitangura gusanga hano harabunzwe bica ngaha muri utu dutoro cyaca kibungwa burya birinjira no mu mizi nawe nyene kabungwa ari hasi ikibonobono urashobora kubona cyumye kikihenura kayo kihenuye gisiga umwavu mu kuzimu bya bindi bijya byose byahunguruka bimwe igikoko cyakuramo n'umwavu hajya rero nta n'ikindi kintu uzokongeramo ikibonobono aho cyakorokeye ko cyarishiriyeho umwavu kikagikura nuko bimeze mugabo hari ibindi bibonobono hajya haruguru birahari ndaza kubibereka hari ikindi kibonobono kitishirira mu mwavu ni bwabo bonobono bwabo undi buto bumwe bumera mu ishyamba ushobora kwibaza ngo bijya ngo ni bibonobono nk'uko ibi ari bibonobono oya biratandukanye ni muri iyo ntumbero no kubwira nuko bimeze kuko sino kwinjira cyane gose hari ibyo ntanga nibyo mbanza kuraba mbega bimeze gute jewe ndi nka Toma kugira ndakubwira ikintu nuko ndakizi neza nkagisigura neza sinabwiye ko hariho n'ibindi ari ubushakashatsi nibo ndakora umugabo ntashobora kwerekana n'uyu twacanye hariya rugundamo hariya niyo ndimo ndabuhingurira ndabe ubwo bushakashatsi ko bizogenda mugasi ndamutwaye ko nacyo ndabona ninakibona rero nzokivuga hanyuma kuri ibyo bintu nabyo ibyo kumbure ndabizi muga hari ikintu kikibura reka ndabatera inkuru imwe kumbure mwaje murafise kumbure washaka nibyo mushobora kunsigarana muza kumba mugabo kugira ngo umenye ikintu ni uko kirihira kuko ibyagusa nta kamaro ibyagusa ni byagusa nyene ko ndamaze kwibona twaratanze ibintu byagusa ku magroupe ku manuzenya ku mbuga ngurukana bumenyi mugabo byose barabipirase babigira ibyakatse niyo ituma rero umuntu mvuga nuze wipanze uze wige ibyo ushaka byo umutwe uruzuye nababwiye ko atari byo nza kurinda kurondera mu bitabo oya ndabifise biringa mu mutwe byose nakubwira kumbure
hari ikindi ntababwiye jewe amashure sumurengeranize sumurengeranize bivuga ngo biruhisha umutwe je narize ngera mu mwaka w'indwi cyamura n'ingorane 72 ndibura nibuze nca ndahamuka cyangwa hari ikintu bitihamuka nca ndiruka nda mu Rwanda ngezeyo naho nyene ndamaze nk'imyaka nk'itatu ati uyu n'umwana w'umugesera w'umumenye atavuka mu bamenje uyu naho nyene banyiruka ko ati banyice mugamba aho mfise icyo ndakuye caniruka mu Bugande ntabashoboye kuntorondiwe ndaguma aho ndakora ndiga nararusugura urupapuro ngaho mu Rwanda ndaronka urupapuro mu Bugande ndirukanka nja muri Kenya ndaronka urupapuro ho n'ubu n'abana banje niho biga nasizeho ikimenyetso niyo biga baba hanyuma ndiruka muri Sudani kuraba ati mbega ko muri Sudani bambwira ko ari mu Bugaragwa ndeka njeyo babaho gute naho narize ibyo bya irrigation ndafise urupapuro nca rero ndaraba mbe nsubire mu naho ngiye mu gihugu kimwe nsubire mu Burundi hariya ni habi sinosubirayo gutyo muganda teba ndatahura ndagaruka ngarutse nshika ndakora kandi byangendekeye neza kunerekanya izo mpapuro bavuze ati wewe urashobora gutera umwumbati ukava ko 200 birenga ndatwaye rujumbu mu isoko ntwaye ibijumbu bine byuzuye umufuko atera abaje kuroga abagorono ubwo n'uburozi sana ubwo ibyo bipapuro tubiturire wa muntu sayo nahaboneye umugaro ndakomeza buhoro birangora ndanduruka nja mu gisoda naho nyene ndabandanya mugabo ndavuga ni jewe ivyo nize si viziyo yanje nukuza kurima nanabaye mu genero mu ishamba nubundi umukoroneri yakukurutse mugabo ndavuga ati viziyo yanje nukurima aho surumva ko naho nacumva y'amashure yanje ntiyashobora kunyemerera mugana rakoze kwe icyo nkora byo narabikoze n'ubu ndabikora kuko nimba warize kaminuza uraza tukicarana nkubwira ntikora uko mukuru w'igihugu aba babiri bose naragiye kubigisha ati mudakoze uko ntibikunda mu burimi narabigishije urumva rero y'abagoronome babo mutakoze uko ntibikunda rero murumva ko kumbure turafise ibyo tuzi ngo nivyo nta umenya byose Imana ni imenya byose umugabo nagira ngo kumbure ngezaho kunyishura guhaye ni urakoze cyane mutama gatabazi kumbe kugira ngo aba bakorege b'abagronome turi kumwe bashobore kugufasha kukubaza ibindi bibazo nagira ndakunganire ku kantu gatoya kuvyerekeye ikibonobono turi kumwe urabona ko basa nka bose n'ugwaruka kumbe bamenyereye kubona ikibonobono mu ishamba cimeza bakarengana bakagenda ntibari bwakibone kumbe aho giteye mu murima nagira ndabamenyeshe ko iki kibonobono bakibona gutya gifise amababi ameze gutya murabona ko amababi meza kubera ko tutari mu gihe cirima iyo turi mu gihe cirima haduka ubukoko bwishi babuje gutera imirima iyo rero buje bukahasanga ikibonobono nk'iki kubera ubwiza bwaco ubwo bukoko bwose bwihunda kuri ico kibonobono no kuryoha kubera uburyohe gifise hanyuma rero niho uzoca usanga iyo kiri mu ijamba canke kiri mu ndimiro wewe utacitwararitse atari we wagisizeho kikaba cyarimejeje ukakibona uko uca usanga catobaguritse ayo mababi yose ameze nk'akayungiro ariko ibikoko byitwa impandura byose biriko rero igihe iki giterwa wagiteye mu ntumbero yo gukingira imirima yiwawe iyo ubwo bukoko buje bwose buhundara kuri ico mwebwe abagoronome muca mubona ico mukora muri bwa buhinga bwanyu bwa kino gihe bwo gupompa ubwo bukoko bubi bwose butera imirima ubwica ubona hafi yawe uriye kugenda kwiyitanda mu murima wose ukungana ico nakamaro ka mbere kiki kibonobono
Ego murakoze cyane kuma kano kanya nyakubahwa murimyi wa kijambere nagira ndababaze akabazo cyane je mbaza ku kibonobono kuko nico kimpanzo no musi navuze yuko ikibonobono aho mu gitera ifasha mu gukingira ibitegwa utundi dukoko none utwo dukoko ntiduheza ngo tugire ingaruka mbi ku mwimbu wategezwa kuronka. Ico ni ikibazo ca mbere. Ni ikindi kibazo ca kabiri, mbe mwimbura mwavuze ko inyuma y'amezi 5 mutangura kwimbura kitangura kwama kizana ivyamwa mu mwaka wose, mu gihe c'imvura no mu gihe c'izuba hose murimbura. Ikibazo kigira gatatu kijanye naho murima mwatubwiye ko mufise ibiro bishirenga 800 ngaho muri stoke vy'imbuto, mubikura kw'ivyo mushira inyuma itongo ryanyu gusa canke hariho n'ahandi mwateguye umurima w'ibibonobono gusa? Murakoze ku bibazo vyanje, nyinshi muza kuba. Yego murakoze. Kamere kuri icyo cyanyuma aho twimbura ibibonobono ni kuri ivyo bikikuje indimiro zacu. Nakubwiye nta vision tufise yuko twobirima ku bwishi, ari nacyo gituma ibyo turima ari ivyo biri impera y'amatongo yacu. Ibibonobono rero hampande yaho ati mbega mwimbura ibingana iki, ahantu hangana iki? Oya, nk'icyo nacyo ushobora kumenya ko ntiturabitera kuri hegitari ngo tumenye ivyimbukako. Urumva ko ibyo twimbura tubikura ku matongo kumera. Ati mbega hoho ubwo bukoko babwagiye ko ntibushobora kugabanya umwembe. Jewe nk'icyo ushobora kukitahura kuko umwimbu n'amadonka biba ngaho ibiri mu matongo, hari ibyo bikoko ibiri ngaha, je mbona umwimbu ngana uba cyo kimwe, kuko naho wabirimye mbega nk'ubu dufate nk'akarorero, ubirimye indimiro yose wibaza ko ibikoko byoja hose bija ngaho imera. No ngaho rero kuri ivyo vyimera je mbona haza ko ivyo bintu zenya ivyo bibuto kamakawa, kuko naho birya sindigera mbona ko vyariye ngo gikoko kera aba nk'akarorero ngikiriya burya ikijya n'igikoko tujyana dukoko, urabona twaciye tuyegeranya tuja kuri kijya cyonyere cya kibabi. None ubona ibi bitari kwibitete biriko, kubera rero cyo gifise inguvu, cyo gifise inguvu muri cyo, gifise amazi menshi aragiproteja, kikagaburira ivyo bintu ivyo bikoko, nacyo kikigaburira. Ngituma je mbona gishobora kuba cyamba. Urumva rero nazigura mfise ndende yuko kumbure wabirimye ibyo bikoko bikaza ko bishobora kukononera, ko nta gihe na kimwe ndigira mbona cyakokotse kikabura imbuto. Oya, yego nivyo kumbure no kwishura.